Ujust amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine, intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Perezida Zerensky yagiye ku rugamba i Kharkiv ahita yirukana umuyobozi. Uburusiya bwasenye intwaro nyinshi za Ukraine. Ikaze. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko yirukanye umuyobozi wa serivisi z'umutekano mu gace ka Kharkiv amushinja kudaharanira kurinda umujyi kuva ibitero by'Uburusiya byatangira muri Gashyantare. Yagize ati naje gutahura ndetse nirukana umuyobozi wa serivisi z'umutekano wa Ukraine muri aka karere ka Kharkiv kubera ko kurwanira umujyi kuva mu minsi ya mbere y'intambara yeruye, ahubwo akitekerezaho we ubwe akibagirwa igihugu. Yabitangarije mu jambo yavuze nyuma yo gusura ako gace kuri iki cyumweru. Uburusiya bukaba nabwo bwasenye intwaro nyinshi za Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya kuri iki cyumweru yatangaje ko ingabo zayo muri Ukraine zimaze gusenya intwaro nyinshi z'icyo gihugu, harimo indege z'intambara 183, kajugujugu 128, drone 1049, ibifaru n'izindi modoka za gisirikare 3309 kuva intambara yatangira muri Gashyantare. Kandi Uburusiya buvuga ko bumaze gusenya intwaro zohereza ibisasu bya rockets zigera kuri 447, intwaro 325 zohereza misile mu kirere surface to air missile systems, imbunda nini n'ibisasu bya mortars 1722 n'izindi modoka 3770 za gisirikare. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya Major General Igor yanavuze ko bahanuye indege y'intambara yo mu bwoko bwa Su-25 yakomoje ho avuga ati misile ziraswa mu ntera ndende z'ingabo z'Uburusiya zasenye intwaro nyinshi za Ukraine mu bubiko bumwe bw'uruganda muri Kharkiv mu gace ka Dnipropetrovsk. Ingabo z'Uburusiya kandi ngo zasenye ibirindiro 62 byabirwagamo imirwa muri Ukraine. Ngayo nguko rero ibyo muri Ukraine byo bikaba bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Reka adukomereze mu yandi makuru. Muri RDC abantu baharurwa mu majana barakoze imyerekano yiyamiriza u Rwanda ejo ku munsi wa mbere i Kinshasa ku murwa mukuru w'ico gihugu, bagiriza u Rwanda kuba rufata mu mugongo umuhari M23 mu gihe icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri bibanyi kirushiriza kwiyongera. Abari mu myerekano basabye ko ambasaderi w'u Rwanda yirukanwa mu byivugo byabo bavuga ko Kongo ari igihugu cyabo ata santimetero n'imwe izoja ku gihugu cy'u Rwanda. Kongo imaze iminsi yagiriza u Rwanda ko rufasha umuhari M23 ugizwe hanini n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, hari nyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'uwo muhari n'igisirikare cya Kongo mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ihana urubibe n'u Rwanda. Ariko umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Kongo itugaye umuryango w'ibiganiro. Igisirikare cy'u Rwanda RDF mu nyuma cyaciye kivuga ko hari abasirikare bacu babiri banyurujwe bari mu bikorwa byo gukizura, kikavuga ko bari mu minwe y'umuhari wiyemeje kubohoza u Rwanda FDLR ukorera mu buseruko bwa RDC.
nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ku munsi wa gatanu ko iyi mirwano yatumye hahunga abantu ibihumbi 72 ritako rigabisha ko bashobora kubangamirwa iyo bahungiye kandi n'amazu yabo ngo ashobora kuzosamburwa. Muri iki gihugu nyene ubwicanyi ntibusiga ubundi. Abaroberi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barisha abantu 16 bakomeretsa abandi 7 hamwe bongera baturira n'imodokari mu gitero bagavye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bw'ico gihugu. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge yavuze cyo kuwa mbere kw'ico gitero cyatanguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana i Bulongo muri Kivu y'uburaruko. Umukuru gwaruka mu gace byabereyemwo ariwe Andika Mihekto yaragirije umuhari ADF kuba ari wakoze ubwo bwicanyi. Ishiramwe Croix Rouge rivuga ko umwe muri abo bishwe yari umukozi waryo yishwe ariko aragerageza guhunga. Iki gitero kibaye icya kane gikozwe na ADF muri ako karere ka Bulongo kuva mu mwaka wa 2020. Tukiri muri Afrika kandi muri Senegal igipolisi carahagaritse abantu ba mbere bakekwa kugira uruhara mu icwa ry'abana b'inzoya 11 baheruka gufira mu bitaro. Baturiwe n'umucanwa ahashirwa abana bavuka batageze mu gisagara ca Tivaouane mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa gatatu. Perezida Macky Sall yaciye akura mu mabanga umushikiranganje w'amagara y'abantu Abdoulaye Diouf Sarr umunsi wakurikiye iryo bara. Sendika y'abakozi bakora mu gisata c'amagara y'abantu bayavuze ko 3 bafashwe ari umwakirizi muri ivyo bitaro, umuforoma hamwe n'uwurongoye igisata kijejwe abakozi muri ivyo bitaro. Amakuru ku ntambara muri Ukraine. Abakuru b'ibihugu bya Buraya barumvikanye ku guhagarika kugura ibitoro biva mu Burusiya inyuma yo kumvikana n'igihugu ca Hongiriya kiri ku Buraya cari casavye kubangira ku bindi bihano bishasha uwo muryango wari wateguye gufatira Uburusiya. Igihugu ca Hongiriya cavuga ko kitaritegura bihagije ku buryo cyo kwiba ko nticongere gukura igitoro mu Burusiya. Umukuru w'urwego nyobozi bw'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko bumvikanye ibihugu bya Buraya ko bizoba byahagaritse kugura ibitoro mu Burusiya ku bice bingana 90% gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu gihe inteko z'Uburusiya nazo zirushiriza kwigarurira ibice bitari bike mu ntara ya Donbass mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine. Hani Washington muri Amerika, Perezida Joe Biden nawe yavuze ko atariko ararungika muri Ukraine ibisasu vya rokete bishobora guterwa gushika ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yasavye Amerika ubwo bwoko bw'ibirwanisho kugira barabe ko botururuza ibitero by'Uburusiya. Ukraine iheruka kuronswa kandi na Amerika imfashanyo ya gisirikare ingana n'imiliyaridi 40 z'amadolari mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Iyo mfashanyo yazayiyongera kuzindi mfashanyo Amerika imaze guha igihugu ca Ukraine. Mushikiranganje mushacha w'Ubufaransa jejwe imigenderanire Catherine Colonna mu rugendo yari mu Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine yavuze ko igihugu ciwe citeguye kongereza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine kugira hagarikwe ibitero by'Uburusiya. Abategetsi bajeje umutekano bavuze ejo kuwa mbere ko hafi misile 5 zatewe ku ikambi irimwo abasirikare ba leta z'umwe za Amerika mu bugaragwa buri mu burengero bw'ico gihugu. Abasirikare 2 ba Iraq bavuze ejo kuwa mbere ko ico gitero cyakozwe ku ikambi ya Ain al-Assad ni mu ntara ya Anbar mu burengero bw'ico gihugu. Bavuze ko hononekaye utuntu duke ariko kandi atabahakomerekeye. Abakoze ico gitero ntibashotse bamenyekana, ariko leta z'umwe za Amerika ikunze kwagiriza imihari y'abarwanyi bari muri Iraq bashigikiwe na Iran ko aribo bakunze gutera abanyamerika mu gihugu ca Iraq.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.